kuzana ishami ryayo hano mu Rushubi muri komine Isare ni muri ya ntumbero y'uko ibisata by'amabanki byegera abenegihugu kugira abenegihugu ntibabandanye babika amafaranga yabo hariya mu mihana kumbure ahure n'ibibazo bitandukanye bashobora kuyabibira mu mihana ashobora kugira ibindi bibazo bitandukanye ariko iyo uje kubika amafaranga muri banke witeye iteka n'igihugu. Reka tumaze dushimire abamaze kutwitura tubashimire cyane, hanyuma dutumirire n'abataraza ko bo kwihuta turacungurura amakonti ku buntu. Twabazaniye rero ibisata byose umwene gihugu ashobora gukenera muri banki. Ibisata mbere wanashaka hari n'ibyo tudashobora gusanga mu microfinance. Twaje rero hano muri komine Isare muri ntara ya Bujumbura kugira dufunyirize urugendo abenegihugu. Umuzo w'ibanki ikintu dufashije nko nka kera twara turinda kwipakiza tukibujumbura, urabona amatike y'ubu yaduze, usanga umuntu uzabumva 5,000 kumanuka no kuduga 10,000. Amahana urumva cyadufasha umuntu akayasumisha cyangwa agakoresha utundi tuntu. Twe mu guhitamo ibanki je nari sanzwe ibanki ndayirimwo, nari nugurije Bugarama, naho mu gushikayo urabona byasaba urugendo rurerure, ariko rero aho iyi banki iziriye byabaye byiza cyane kuko yaradupfunyiye urugendo. Twaje Bugarama bikatugora amatike kuduga kumanuka canke Bujumbura, ariko urabona naho ntarinda kwambara ibirato, naho nza n'amaguru biba byoroshe kuko ni hafi cyane. Banki ubu irangwa n'akaranga ko gukora neza. Iwacu nta mirongo yigera ihaba, umuntu aracunguza umwanya umwete aje muri banki. Icyiza cyaho nuko ushika ugasanga unyene ushika winzira ata bintu abya by'ubujumbura ndagutonda umurongo ukamara amasaha n'amasaha batarakwakira. Kuguruza konti muri banki ubu biroroshe cyane. Icyambere nta mafaranga dusaba kugira uguruze konti. Icyo tugusaba kuba ufise karangamuntu, ukaba ufise n'agafoto passport gusa, ukaba uronse konti n'ubuhinga bijana kuko turabaha ubundi buhinga bwa banki ubu inoti, ubuhinga bugezweho bushobora kugufasha gukorera aho ugeze, gukurikirana ikonti yawe aho ugeze, uri muhira, uri mu isoko, uri muri butike, aho ugeze hose. Uri kashe na eko kashe ntidukorana, ariko ufite banki ubu inoti, ukoresha banki ubu inoti urashobora gukorera ibitari bike aho ugeze. Ushobora kubika ugiye ku muhaja wa banki ubu inoti canke ukabikura ku muhaja wa banki ubu inoti. Akamunotera abenegihugu bo ngaha mu Isare ni nuko bokwirukira cyane iyi banki kuko ni byiza cyane, urabitsa hamukaca bikura bitakugoye cyane. Banki yakira bose, iyi banki yakira abantu bose, abafise amahera menshi n'abafise make bose irabakira kandi ku rugero rumwe kandi byoroshe. Saka bisa kubika amafaranga mu banki bitandukanye no kuyabika mu igunira byandije bya kera abantu basanga babika mu nkono. Babwira banki ubu twakira abantu bose, turakira abadandaza, tukakira abakozi ba leta, tukakira abakozi bakora mu mashirahamwe y'abigenga, tukakira abarimyi borozi, tukakira abantu bose. Umuntu wese ashaka konti muri banki ubu turaza tukamwakira, bose nabami kuri twebwe. Icyo twobwira abatwumviriza nuko abataraza kuguruza amakonti muri banki ubu Rushubi bariko baracererwa kandi bariko barahomba. Abambere baza baramaze kuronka ingurane, kuko twebwe ingurane umuntu ayisavye wanashaka bitwara akanya gato, imisi 7 uronse ingurane.
n'ikindi nokongera ko ku bantu bataruguruza amakonti turacayugurura ku buntu, twabasaba rero yuko bo kwihuta bakaza kuguza amakonti, ako karyo ko kugururirwa konti ku buntu kakihari. iradiyo televiziyo RTBB n'ijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.